Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abarundi barahimbaje kuva mu ijoro ryo ku munsi wa kane mwaka mushasha wa 2021 abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bakaba batawuhimbaje cyo kimwe, bamwe bari mu miryango abandi mu biteramo byo gusenga mu nwero n'ubutambiro. Mu Burundi bwaho hambere uwo munsi mukuru w'umwaka mushasha naho nyene warahimbazwa, ariko icawuranga nuko wahimbarizwa mu miryango. None uwo munsi mukuru w'umwaka mushasha ufise insiguri yihe mu miryango? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko umukaba mugira mugishikirizwe na Joe Bertrand ngenda kuri yo kazi. Ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwaka mushasha ryagiye rirahinduka kw'imyaka yagiye irahera. Bimwe mu vyaranga uwo munsi vyagiye birahebwa kuri bamwe kubera babifisemwo nako babihisemwo, kubandi naho kuko batabishoboye. Tukaba tubibwirwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindavi akorera Television Renaissance. Muco y'ikirundi kujya umwaka vyamyeho kera byari bifise insiguro ikomeye bigaheza bikabera mu miryango, nuko biri mu bitabo vy'akahise ku Burundi. Umunsi mukuru wo kujya umwaka wa mu kwezi kwa ruheshi kwari gusanzwe ari ukwezi kwiyimbura. Uwo munsi wari uwo gushimira Imana rurema yahangaje umuryango ukahashika n'amahoro. Serugo niwe yarongora ivyo bikorwa, kenshi yaba ari kumwe n'ubuserukira kiranga kuri uwo mutumba. Nta jambo rindi ryaba ritekanijwe, Serugo yarasenga akavuga amajambo yo gushimira Imana rurema, akongera agatura Imana ivyifuzo vy'uwo muryango muri uwo mwaka mushasha utanguye. Ifungurwa zo kuri uwo munsi zaba zidasanzwe, baracumba umutsima w'amasaka canke w'uburo, bakaba banatetse inyama we n'izindi mboga, abana bakicara batonze uko barutana mu myaka. Serugo yaratangura akabega agatamira ubwa mbere, mu nyuma gacaza araho umwe ahereye ku mukuru gushika ku wanyuma. Iyo haba harimwo uruhinja rutaragera gutamira, nyina wiwe niwe yatamira mu kibanza ciwe. Uwo munsi wo kujya umwaka abantu baririnda gukora ico cose atari ciza, mu gutinya ko uwo mwaka utanguye wohava uhera bimeze gutyo. Nta watukana canke ngo ateke ibifungurwa atari vyiza. Ariko no munsi nkuko twavyiganiwe n'abanyagisagara ca Bujumbura babajwe n'urunani rw'amaradiyo mu guhimbaza umwaka mushasha, bisigaye bihera ku mugoroba wo ku 31 Kigarama. Abantu barasenga bakiginana mu kwihereza ibifungurwa n'ibinyobwa ababishoboye, abandi bakaja mu mazu yo kurara baratambiramwo canke bakaja mu biteramo vyo kurara barasenga. Uko uwo munsi wahimbazwa vyarahindutse cane, naho hariho bike bike bisa. Isiguro uwo munsi wari ufise yarahindutse cane. Kera ico bakora cose kuri uwo munsi caba gifise insiguro mu gihe ubatari uko bikimeze. Uwizi bijanye n'inyifato Jean Bosco Nijimbere abona ko ibintu vyagiye birahinduka bifitaniye isano n'inyifato zimwe z'abantu n'ubushobozi. Kurikira insiguro atanga akaba yaganira na Emile Nibasumba wa Radio RPA. Aho hambere ubunani bwaraba nivyo mu kuba bwakogwa rimwe mu mwaka, bariko barigina umwimbo baronse, bongera bitegurira guteragira bikabera mu muryango. Serugo akagira agaha umwaka abana n'umukenyezi wiwe, bari bafise ukuntu bigenda bikurikirana, ngira murabizi. Ico gihe rero mu gihugu cose uburyo bwo kubaho bwari bumwe, bwari babayeho bivuye mu mwimbo baba baronse. Niyo mpamvu vyabera mu miryango yose bigahurwa co kimwe. Ariko kino gihe ibintu byarahindutse, uburyo bwo imibereho yarahindutse, abantu ntibakibayeho nkuko bari babayeho kera. Ubu mu guhimba mu kujya umwaka babikora gutandukanye. Hari ababikora bivanye n'uburyo baba bafite, bagenda bakaja kwinezereza mu tubari aho basangira n'abandi, cyangwa bakagenda mu tubyiniro. Abandi nabo ugasanga baraye gusenga, umwe wese abikora uko abyumva. Aho bitaniye rero nuko nuwose na Serugo yabikorera mu muryango, uno munsi
hari igihe usanga ubuzima bwarabatandukanije ugasanga arikorera kure y'umuryango ugasanga wa mwaka mu rugo abana ntibaronse uwubaha noneho nawe akaja akawusangira n'abagenzi abo bakorana abo bahurira mu bintu bitandukanye n'ubu baba mu rugo nta gaciro bakibiha agaciro babiha kera uno munsi sibyo babiha usanga abantu bagiye hamwe mu gusangira umwaka kubera bakorana kubera basangira sport kubera ari abagenzi ugasanga n'ufise uburyo arateguriye nk'ibyo kurya abana n'ibindi ariko ntibabiha agaciro yuko umuvyeyi seruga bwiza gusangira n'abana. Muriyumviye ko imico yagiye irahinduka naho hari bimwe bigishusha ivyo bikaba byavuye hanini ku buzima bwagiye burahinduka mu miryango inano rero kiganiro kw'isoko cuno munsi kigarukira Bertrand Ndakurinjira ko nakibashikiriza ndayifurize kugira umwaka mwiza mushasha wa 2021 naho mu ndwiza mu kindi kiganiro. Cyari kiganiro kw'isoko.